Mwaramutse uwundi muhizi arandika amajambo makeyi ati kura ubusaza aho. guys d'abord jewe sishaje, okay? Jewe sishaje, ndacatambuka, ndashobora kwiruka. Muri mwebwe kwanza no kugwana twogwana utugumuna dufise bo nta kintu na kimwe. Okay, kumbere birahari umujene yokora ntokora, ariko ivyo ntacyo bitwaye. Nanjye naramujene, kumujene twese twabibaye. Subuhizi uravuka hanyuma ugatera ukura, no gusaza subuhizi. Nta muntu uvuga ngo wewe nguracyari umwana, ko nanjye narabaye umwana kandi nawe nyine azotera saza. Ni progression nature, sinumva bitwa ngo kura ubusaza gaho bitwaye iki by'ubusaza. Wewe ukeneye abajene, genda umviza abajene. Umujene yumva ko aricyo yonyiga ko araguma ngaha twigishanye. Ese ko wakubaza papa wawe yoba kumbura n'umujene kunsumvya, sokuru wawe n'umujene kunsumvya. Iyo bavuza n'ubumviriza dans le passé twavuga ngo si vieillesse savait si jeunesse pouvait. Donc ko umusaza twabona ari sagesse twabigirako. Rimwe pana kwera imyaka gusa, ahubwo no kwera experience de la vie. Uri umujene bo hari ibintu byinshi ubutarabona. Jefferson experience ndende, ubwo bujene uvuga narabayemwo, ico gihugu cawe narakibayemo, nakibaye kimo guverinoma zitandukanye. Bo nubwo navuze kuri micombero, sinabonye micombero intwaro yiwe nankiri mutoyi, nankiri urubebe. Mugabo narabaye kuri Bagaza, narabaye kuri Buyoya. Buyoya arabisira ndadaye ajya ameza ngahe narahabaye, nari umuntu nkuze novuga ntuzeye ndadaye baramwica, narabibona bose namona aho bamwica. Mugabo nari nkuze, mu nyuma barashiraho ntaryamira baramwicira mu Rwanda. Nari nci ubwenge, ntuzeye ntibantunganya avuga ati mwihangane twaramenyeye kubura. Aya majambo ndayibuka, ntibantunganya araza, ntibantunganya yavuye aratwara. Ibihe bitaye vyoroshe, hari intambara hirya no hino, induru mu gisagara Bujumbura, intambara à l'intérieur, abadede barasa hirya no hino, abasanze ceke nabo bakora ivyabo mu Bujumbura. Ivyo twarabibona. Ruguru naho nyene akajagari karaba hirya no hino, ababandi bikikamwo. On a tout vu mon frère, moi j'ai tout vu. Bo nyuma ntuzeye Buyoya aragaruka asura kura ntibantunganya, nari mpari ndabibona. Ivyo vyose twarabibonye. We nawe uvutse ejo hari ibintu byinshi utabonye, ibintu utazi tugomba kukwigisha. Kira noneho inyuma yaho usibye n'ivyo nabonye, naragenza amahanga, naragenza ibihugu bishika nka 6 muri Afrika, ndamagenda ibihugu bishika nka 6 kumbure muri Aziya, nagenda ibihugu bingahe hirya no hino handi. Iyo hose nagenda ndahakura information, aho nagenda ndahakura ubumenyi, aho nagenda ndahigira uko abantu babana. Ko kenshi na kenshi hari ikintu bita babo, ahantu uri nko muri boîte, ukibaza ko ubuzima ari uko ubona buri ruhande yawe. Okay? Mugabo uko utembera, uko uzunguruka, ni kumenya uko abandi bantu babayeho. Hanyuma iyo umenye ko abantu babayeho, niho utera ucira ubwenge. So donc si imyaka gusa, ni na experience de la vie uba uri urakimira au cours du temps. Bo hari n'izibindi uzuraronka kubera abantu muganira, kubera sepa ibitabo usoma, kubera amamuvi uraba. Burya no mamuvi haba harimo inyigisho, naho uhera kuri zo za ninde umuntu atanga kuraba ninde kera hamwe amajambo agiye arumviriza. Hariho bijya vy'urunana mu Rwanda, sinzi ko bagwita urunana à l'époque, umenga bagwita kimina, sinzi terme bakoresheje nkaki. Hari igiterme bakoresha bafise igihe kimeze nka ninde mu Rwanda, mukacumviza mukacigiraho. Abaririmbyi bajya ba Matata, bajya ba Icanjo Hamisi bakawumviza. Abafaransa tukumviza indirimbo mukigira mukorazo hamwe harimo inyigisho nyinshi. Bo ugasoma ibitabo. Ejo nakoze video ukutera ukura, uterugira apeti. Bamwe utafite apeti yo gutahura ubuzima, notamment au niveau philosophique. Hari ibintu wabuse yavuga ko biragusize, ivyo wakwigishije ko ntibifashe, kavuga utereka numve ko ayandi ma peuple, ayandi ma culture uko yabibona. Ugasoma ibitabo cya histoire, ugasoma philosophe du temps, ugasoma babo mu Faransa ku bantu bumva igifaransa. Abantu sipaza ko bachi bumva igifaransa, bajya ba Sartre, ba Montesquieu, ba Émile Zola, ba Albert Camus,
n'abandi benshi sinobadondagura kandi sinabasomye bose. Ugasoma mu Burusiya reka ndabo ko vyagenda nabo baranditse bagira tradition mu Congereza mu Gifaransa, Tolstoy, Dostoevsky, abo bantu babiri ndabaza ko abadominant uzeye literature classique y'Uburusiya n'uwo bita Shestov, Lev Shestov canke Leo Shestov. Abadagi baranditse cyane mu bintu vya filozofi, abantu biga psychology na filozofi murasoma cyane abadagi, ba Nietzsche, ba Schopenhauer n'abandi benshi, ba Hegel. Ugasoma ukabaho ubuzima ukinteractinga ukavyara abana ukarongora umugore mwabajene mwe utararongora umugore hari ibintu byinshi utaramenya wa mukobwa we utararongorwa hari ibintu byinshi utazi ukavyara abana utaravyara umwana hari ibintu byinshi utazi ku bana uko bakura abana uko bakura chaque etape yose uriga abaye mu adolescent hari ibintu byinshi utangara umwana wawe yakwanye mu adolescent ukumirwa umahora mumvikana mugatangara guhangana you can't believe it. So no, ubusaza ni honneur en principe. D'ailleurs novuga ko ari n'amahigwe mu bihugu surtout nk'Uburundi usanga abantu bagiye bahitana n'intambara ko narashoye kurokoka nk'ivyo ndakubwiye je novuga ko igihe ni frotinze uhajya urupfu muhura mukagerana gutya mugabo karengana ni keshi cyane aho narukoze ko ni wewe mugabo rukandeka nkarengana ni heshi cyane izo ni experience novuga ni nka trésor muri memoire yanje aho mvuga nti mene cya gihe nagomba kuba napfuye ujya muntu yagomba kumpitana mugabo nararenganye. Iyo ni experience ugendana mu buzima ariko navuga ko ari na chance nibakwe mu Burundi ntuze espérance de vie ni nka 60 gutyo 60 no kuvuga uwo umuntu w'imyaka 60 yabaye chance yabaye lucky ari kujya imyaka novuga bonus y'inyongera yagomba kuba yarapfuye. Bon hano sinobesha kumba no espérance de vie muri za 80 mugabo style umuntu ashoboye kurengana ivyo byose bigenda biratega umwana w'umuntu ugashikantu yakuze ukagira imana ugakura ugakura urezwe neza ukiga neza ukaronka impamya bushobozi ukaronka akazi ugatangura famille ukabakuza hanyuma ukarengana ko muturumonde nabwo twajyana kwisi kugumaho canke to be young forever. Sinumva ico kintu cy'ubusaza abantu mukiza cyo mukirondera ko what for nta gakoni ngendera ko ejo je ngendera hariho ikigo cy'abasaza tubana hafi hari abantu bashaje gose usanga barunamye agendera ku gakoni mais turabubaha kubera au moins ils ont survécu nabo nyene nibaza ko bakuze muri deuxième guerre mondiale ndibaza bamwe bavutse mu za 40 combien barashobora kurokoka kumbe bari batoye ntibashoboye kuja mu ntambara usuye ko n'abagiye mu ntambara murabona ko badekora abasaza mu wheelchair. Thank you for the service, sir. Ntabwo bagira ngo ico gisaza ibintu by'ubusaza ndabona ndiyo mu bikura ubusaza se uzije kandi kubona bize je ntiga nimvamo umusaza sinumva igituma wumva ko ubusaza ari icaha je ahubwo mbonye umusaza ndamubaha situnga abasaza babirabure nigakura kandi c'est trop grave en fait mu bindi bihugu usanga harimo abantu b'abasaza baba intellectuel baciye ubwenge. Mu Burundi for some reason aba intellectuel twagiye turabica kumbura abandi bagahitanwa n'ibindi ni c'est trop rare ubona umuntu w'umusaza akuze jage mpora nifuza ko nohura n'umuntu w'imyaka dufate 70 aciye ubwenge yabonye ibintu dushobora kuganira. Sawa mugira umunsi mwiza bye bye.